Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega ukeneye imiraridi zibiri zo kwiyamamaza muri 2025. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba, kuko amakuru adushikira aremeza ko abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo babone ayo mafaranga bayatoje mu banyagihugu, cane cane abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi akaba ari ibintu bibangamiye abarundi batari bake babona ko ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'intwaro yose biteye isoni, mu gihe abarundi bari mu bibazo bitandukanye baterwa n'ubukene bumaze igihe bwibonekeza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru tubabwire byinshi bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu iperereza ry'u Burundi, aho ibara ryaguye benshi bakemeza ko ibiriko biraba uyu munsi ndetse n'igihe cashize biteye ubwoba, kuko biboneka neza ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD byanze bikunze ntaho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kuri babandi bagirijwe ko bateye amagrenade mu gisagara cya Bujumbura, aho bapfungiwe mu iperereza. Amakuru adushikira akaba yemeza ko umwanya uwari wose bashobora kugandagurwa n'abakozi b'igendereza mu gihugu c'u Burundi. Byose nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku karenganyo gakomeye cyane kandi gateye ubwoba kariko karibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bibaza aho abategetsi ba CNDD-FDD bakura ububasha bwo kugumya kurenganya umunyagihugu wigorewe kubera ubuzima bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakama banabeshya abarundi ko baba bari mu masengesho, mu gihe abatari bake babona ko ayo masengesho atacyo amaze, mu gihe bayavamo bakajya gukora amabi atagira izina. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, uwacu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega ukeneye imiraridi zibiri zo kwiyamamaza muri 2025. Abanyagihugu boba bagiye gusubira gutangishwa intererano ku ngufu, harimwo n'abatari muri uwo mugambwe nk'uko bikunze kugenda. Akaba ari nayo makuru adushikira yemeza ko ibintu byaba bigiye kugenda nabi cane mu minsi iri imbere. Mu Burundi harakenewe itegeko ritomora neza ingene imigambwe ironka amafaranga n'urugero rw'amafaranga abitoza badashobora kurenza. Mbere hagashirwaho urwego rusuzuma ayo mafaranga nk'uko bimeze mu bihugu bimwe bimwe demokarasi imaze gukomera cane. Benshi bati ibi bintu biriko birategurwa na CNDD-FDD birashobora gusiga bisambuye igihugu, kuko ntibyumvikana ukuntu bazatoza abatari mu mugambwe uri ku butegetsi
kandi bakabatoza amafaranga atari makeya mu gihe abarundi bari mu bukene butagira izina kubera ukuntu ibisata nka byose byapfuye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza n'aho abarundi batari bake bifuza ko hagaruka ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ariko bakisanga bidashoboka kuko rwose ibintu biriko biraba birerekana neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwamaze kunanirwa ku rugero rukomeye cane. Amakuru yacu tabandanize kuri banyagihugu bafashwe bagizwa ko bateye amagrenade mu gisagara ca Bujumbura ariko mu by'ukuri tukabona ko ari remetanya rikomeye cane bakorewe kuko ibiriko biraba uno munsi birerekana neza intumbero abakoze ibyo bintu bari bafise kandi bikaza byerekana ko ziriya grenade zatewe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Akabazo kuri Leonard Manirakiza na General Major Ildefonsi Habarurema, aba bantu bari mu busho bw'iperereza bigenze gute? Inkuru twabahaye mu ndwi iheze yabaza iyo bano bantu bapfungiwe kuva igipolisi kiberekanye ku wa 11 kwezi kwa gatanu 2024. Iyi nkuru yatumye abantu bamaze iminsi basohoka mu busho bw'iperereza baturungikira intahe zabo batumenyesha ko bano bantu bapfungiwe mu iperereza kandi ko bariko barakorerwa amabi atagira izina. Hakaba n'amakuru avuga ko umwanya uwari wose bashobora gusohorwa aho bapfungiye mu iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi bakajya kwicwa. Bigenda gute ngo parike ifungire abantu mu busho bw'iperereza? Hano hariho ikibazo gikomeye. Mu iperereza hakorerayo abaopishe, abo nabo bafise uruhusha rwo gufunga umuntu bariko baratohoza ko iminsi 7. Inyuma y'iyo minsi birashobora gusaba ko procureur abongera iyindi minsi 7. Opije araheza akarungika dosiye kwa procureur, uwo nawe agasambisha ukwiwe uwukekwaho icaha. Aramutse asanga hariho imvo zotuma aguma amupfunze, procureur aramurungika mu ibohero rizwi. Bano bantu bararengukijwe muri parike. Ikitumvikana ni ingene bari mu minwe ya parike ariko bagapfungirwa mu busho bw'iperereza aho kujanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kubagumiza mu gasho bihonyora uburenganzira bwabo nk'abanyororo, ndetse bikaza bishimangira intwaro iri mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu bahora bapfungiwe mu gasho k'iperereza aherutse kuduha intahe y'ingene abapfunzwe mu iperereza babayeho. Ntibagira ibyo baryamako, barara ku mikeka yaheze canke bakarara hasi kw'isima, bafungura rimwe ku munsi. Abapfungiwe mu iperereza ntibaronka uburenganzira bwo kuramuswa n'imiryango yabo. Abafungiwe mu iperereza bamana ubwoba ko akanya akariko kose basohorwa agasho bakajanwa gukubitwa inkoni canke baranyuruzwa burundu bakaja kwicwa. Leonard Manirakiza na Ildefonsi Habarurema musigura gute ingene abo bantu bari mu busho bw'iperereza? Leonard Manirakiza ni Procureur General de la République. Abaprocureur bose mu Burundi bari munsi yiwe, inyamaremabi zose nazo nyine ziri munsi yiwe. None asigura gute ingene abantu bari mu minwe ya parike kuva muri Rusama 2024 ariko bakaba bagipfungiwe mu iperereza? Ni kubera iki atagiye gupfungira aho asanzwe apfungira mu mabohero atandukanye y'igihugu? Muri Nzero 2024 Procureur General de la République Leonard Manirakiza yarafukamye imbere ya za televiziyo mu masengesho yakanguka, yemerera Imana n'abarundi ko agiye kuba akarorero mu kurwanya akarenganyo. Mbega ibyo yasezeranye byoba byasigaye harya nyine? General Major Ildefonsi Habarurema niwe agaba iperereza ry'u Burundi. None we asigura gute ingene agumana mu busho bw'iperereza abanyororo bamaze gushika mu minwe ya parike? Abafise ko ubuhe bubasha kandi amategeko aba yamaze kubakura mu minwe ya Opije? Leonard Manirakiza na Ildefonsi Habarurema nabo bagabwa n'amategeko canke bo nyine barekuriwe
gukora ibyo bishakiye, uwo banse bakamukoza ico bashatse. Iperereza yarakoze amatohoza yayo kuri bano bantu, iraheza ibaha parike. Parike yarabasambishije ishima kuguma ibapfunze, nibajane mu bibanza isanzwe ipfungiramwo abanyororo kugira ngo ivyabo bimenyekana. Umuntu yagira icaha amaze kuburana imbere ya sentare ikamukubita intahe mu gahanga, ibyo umuntu yagirizwa ntibihinduka uburenganzira bwiwe. Ibiriko birakorwa ni amakosa akomeye cane kandi ababaje. Hakaba n'amakuru avuga ko abo bantu bashobora kwicwa umwanya uwo ari wose bazize akarenganyo, kuko biboneka neza ko n'ayo magarenade bagirizwa ko bateye mu gisagara ca Bujumbura, amakuru adushikira aremeza ko atari bo bayateye, ahubwo ko yatewe n'abategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD. Burya aya masengesho y'abategetsi asigura iki? Kw'igerekerezo rya 4 ukwezi kwa mbere 2024 imbere y'isinzi ry'abarundi, Procureur General de la République Leonard Manirakiza yasemereye ati: "Nanje ndisengera Mana, nk'ubohagaze imbere kugira kuri wa munsi, nzohagarare imbere yabo Mana, mbaza uwo narenganije, uwo nahohoteye uze wigaragaze Mana, uzonshoboze Mana, ushoboza nk'umushikirizamanza mukuru, uzanshoboze rwose." Kw'igenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere 2024, Leonard Manirakiza yaramenyeshejwe na sentare ntahinyuzwa dosiye ya Leonard Habonimana yari aherutse kwezwa kugira amurekure. Ntaco yabikozeko. Kw'igenekerezo rya 14 Ndamukiza 2024, Leonard Habonimana yarandikiye Leonard Manirakiza amusaba kumurekura nk'uko sentare zose yaciyemwo zabitegetse. Leonard Manirakiza yarakiriye ikete arinumira. Leonard Habonimana amaze amezi 8 arindiriye ko Leonard Manirakiza yokwikubita agashi akamurekura. Ni akamaramaza, birateye isoni. Amategeko yo avuga ko mu gihe umunyororo yeshejwe na sentare aca arekurwa ubwo nyine. Kuri uyu munsi imbere y'Imana, Leonard Manirakiza aziregura ngo yarenganije Leonard Habonimana kubera iki? Leonard Habonimana ni umugabo w'imyaka 52 avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Yahoze ari umuyobozi wa esi kominare Kankima iri muri komine Mugongo Manga mu ntara ya Bujumbura Rirare. Igihe afatwa muri Munyonyo 2020, Leonard Habonimana yari yigisha kuri iryo shuri nyine. Kw'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2020, Leonard Habonimana yarahagaritswe na komiseri Deo Bigirimana batazira Rutwe. Yamwagiriza ko hari uwo afitiye ideni, aca amupfungira muri Brigade Jenda. Kw'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2020, Leonard Habonimana yashanywe mu iperereza i Bujumbura. Yatwawe na nkoroka arakubitwa bidasanzwe, yagirizwa gukorana n'abaroberi. Kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 2020, Leonard Habonimana yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba, Parike Muha. Kw'igenekerezo rya 15 Ndamukiza 2021, Leonard Habonimana yarejejwe ariko ntiyigeze apfungurwa. Kw'igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 2021, Leonard Habonimana yarejejwe na Cour d'appel ya Muha, naho ntiyigeze afungurwa. Kw'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 11 2023, Leonard Habonimana yarejejwe na sentare ntahinyuzwa. Leonard Manirakiza yaranse kurekura Leonard Habonimana. Kuva Leonard Habonimana afashwe, akana kiwe k'agahererezi kari kiga mu mwaka wa 5 w'amashuri mato kaciye kagira ico bita ko kagize ihungabana ndetse biviramwo ubumuga bukomeye cane. Kuva ubwo ntigatambuka, bakanyonga ku gakinga k'abamugaye. Kwa muganga bavuze ko ubumuga bw'umwana wabo bwavuye ku byashikiye ise wiwe. Umuryango wa Leonard uri mu mananiza atagira izina.
none ni iki gituma adapfungurwa mu gihe biboneka neza ko ntaco yagira kandi bikaboneka neza ko apfunzwe ku karenganyo katagira izina? Ibi nibyo benshi bahera bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze habi cane kugeza aho busigaye bupfungira abarundi ubusa, benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bakore ibishoboka byose amaze bikureho ubwo butegetsi bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.